munsi tuvuga tuti iyo umuntu ahindutse uwo nyene niwe aheza akaba umunyu usosera abandi bagaheza akaza kubafasha nabo bakabohoka buke buke igihugu kikabohoka kuko twogumana ikibano kiboshwe tugenda buke buke n'urugendo nico gituma tugwita urugendo rw'ubutungane umwanisha aho bose bava bakabohoka maze igihugu kikaba amahoro kikaja n'iterambere. Twebwe icyifuzo cyacu nuko abarundi bazonywana, nitwifuza kuzoteranya abarundi cyangwa kuzosiga ibintu, sivyo twikorera, nibyo dushaka gukora igihugu. Icyo gituma ntacyo tuzosiga inyuma, abarundi bakiduhaye. Ntituzoze rero ngaha muri no commune tuje mu matohoza hamwe twoba tuhaciye kuvya 88 cyangwa 93 95 na gatandatu ari icibutso nabonye hajya ababibonye ntimuze mwibagire kubitubwira. Twe turabyandika tukabishyira mu cegeranyo tukamenya ibyo byose ingene byabaye, hanyuma tukazobihereza leta ikazobihereza ubundi mugwi uzoshobora ukandika ibyo byose byagoye igihugu, ikabyandika mu buryo abarundi bazora bisoma bavuga bati nivyo byashigiye igihugu byagenze gutya. None rero gukoresha kahise ngo nuko ari kabi ngo tugakoresha uno munsi kugira ngo umwe arengeye cyangwa arenganye uyu cyangwa uriya.